Umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umutambukanyi wiwe barashitse muri Serbia aho bakiriwe n'icegera c'umushikiranganje wa mbere ari kumwe n'umutambukanyi w'umukuru w'ico gihugu. Ni mu gihe abantu babiri bakubiswe n'inkuba ino mu Burundi hariya neza na neza mu ntara ya Rumonge. Nayo mu Rwanda amashengero yahagurukiwe aho hafashwe ingingo zidasanzwe ku marongo y'amashengero. Muri Kongo naho ngo leta zunze ubumwe za Amerika zigiye kuza kwimba ubutare hariya mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni mu gihe Angola ariyo igiye kuba umuhuza mu biganiro bishobora kuboneka hagati ya leta ya Kongo n'imigwi isanzwe iyigwanya. Muri leta zunze ubumwe za Amerika naho bemeye gusubira guha imfashanyo Ukraine inyuma yuko rero Ukraine yemeye yuko be n'Uburusiya bashobora kuganira. Aya n'ayandi ni muri burakeye turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye kuri uyu wa gatatu aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi no mu makungu. Ano makuru tukaba tugiye kuyatangurira ku makuru avugwa n'ibiro bijeje kumenyesha amakuru vy'umukuru w'igihugu, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hamwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye abari mu gihugu ca Serbia nkuko twari twabibabwiye yuko bafashe urugendo hirya y'ejo. Abashitse amahoro rero bakaba bashitse impore i Belgrade hariya muri Serbia mu rugendo. Abagiyemwo urwo rugendo bakaba bakiriwe ku kibuga c'indege Nikola Tesla, abakiriwe na Ivace Dashici icegera c'umushikiranganje wa mbere akaba n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ari kumwe na Yamara Vučić. Uyu rero akaba ari umutambukanyi w'umukuru w'ico gihugu ca Serbia. Twibutsa yuko rero uyu Tamara Vučić mu ntango z'ukwezi kwa Gitugutu mu 2004 yishikiye hano i Bujumbura aho yari yitavye ubutumire bwa mugenzi we w'u Burundi Angeline Ndayishimiye mu ikoraniro kaminuza ry'abakenyezi b'imboneza ryaribaye ku nshuro igira kane, rikaba risanzwe ritunganwa n'ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu OPEDAD. Iryo huriro rero rikaba ryari ryahuje abayobozi batandukanye harimwo n'uwo muyobozi asanzwe ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Serbia. Akaba rero ayari yaje hano mu Burundi, akaba ari naho rero bagiye baganiriye gutsimbataza n'ubucuti hagati y'ico kigo c'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu OPEDAD hamwe n'ikigo c'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wa hariya muri Serbia nyene, kugira ngo babandanye batsimbataza imigenderanire bongere barabe ivyo bafashanyamwo na cane cane bifitiye akamaro ibihugu vyabo basanzwe barimo. Hariya mu ntara ya Rumonge abantu babiri barakubiswe n'inkuba, uwundi umwe arapfa mu mvura yaguye kuri uyu wa 9 Ntwarante 2025 mu mazone ya Rumonge na Rutumo. Rero abantu babiri barapfuye bakubiswe n'inkuba, abandi bakaba bari mu bitaro. Iruhande rero yabo uwundi umwe ngo yatowe ikiziga mu kiyaga Tanganyika, bikavugwa yuko yoba yatwawe n'inkukura y'amazi. Harononekaye kandi imirima n'amazu bitaramenyekana igitigiri hariya nyene mu ntara ya Rumonge. Musitanteri wa komine Rumonge akaba asaba abene gihugu yuko bukwirinda kujabuka umugende w'amazi mu gihe imvura ari nyinshi, kuko ngo uba wuzuye kandi bigashobora gutuma haba amasanganya ndetse benshi bagatwagwa. Ni mu gihe rero wumva yuko hari abantu babiri bakubiswe n'inkuba ndetse uwundi muntu umwe arapfa kandi bigakekwa yuko yatwawe n'umuvo. Musitanteri rero wa komine Rumonge akaba agabisha bene igihugu yuko abatoza baregera imigende cyangwa bajabuka imigende mu gihe ariko haragwa imvura nyinshi kandi mu gihe babona yuko iyo migende irimo amazi menshi. Ano makuru tuyabandanirize mu karere aho muri leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo vyitezwe yuko leta zunze ubumwe za Amerika zigiye gutangura kwimba ubutare hariya mu buseruko bw'ico gihugu. Perezida rero wa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo akaba biri muri bimwe yagiye aganira na leta zunze ubumwe za Amerika abasaba yuko bosinyenera amasezerano yo kwimba ubutare. Ubwo butare rero bakaza kubwimba hariya mu gace gasanzwe kari mu buseruko ahasanzwe hariko hagwanira imihari ya M23 n'iyindi migwi isanzwe ari migwi igwanya leta ya Kongo. Ibi rero bikaba biri muri bimwe bitera ubwoba iyo migwi, ndetse bakavuga yuko leta zunze ubumwe za Amerika nazo muri ayo masezerano zizotanga ibigwanisho kugira ngo leta ya Kongo ironke ibigwanisho bigizweho vyo kugwanya ino migwi. Ni mu gihe kandi perezida wa Republika ya Angola yamenyesheje yuko inyuma y'uruzinduko perezida wa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Felix Tshisekedi yagiriye i Rwanda muri ico gihugu,
Angola rero ngo ariyo igiye kuba umuhuza, igiye kuyobora ibiganiro bigiye kuja biba vyerekeye umutekano wo muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Angola rero izorongora ibiganiro bizohuza abahagarariye umutwe wa M23 n'abahagarariye uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bikazobera i Rwanda nyene mu minsi mike iri imbere. Bikaba vyerekeye cyane cyane gushaka icozana amahoro aramba muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi migwi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bakumvikana ingene bashobora kubana mu mahoro. Ano makuru tuyarangirize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Donald Trump yamenyesheje yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gusubira gutanga imfashanyo kuri Ukraine, imfashanyo zaheruka guhagarika inyuma yuko leta ya Amerika ndetse na Ukraine bumvikanye yuko bagiye gutangura ibiganiro by'amahoro n'Uburusiya, ndetse bakumvikana yuko bosaba Uburusiya yuko hobaho agahengwe k'iminsi 30. Ako gahengwe rero bakaba barindiriye yuko Uburusiya aribwo nabwo bwokemera canke bukaja ku ntebe y'ibiganiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zimaze kubona Ukraine yemeye ico gisabo, bakaba baciye bemera yuko bagiye kubandanya babashigikira nk'uko bari basanzwe babashigikira muri iyi ntambara bariko bagwana n'Uburusiya. Ni mu gihe kandi Ukraine bitegekanijwe yuko izosinya amasezerano yo gucukura ubutare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizosinya na Ukraine kugira ngo Ukraine iriha amadeni y'ibigwanisho n'izindi mfashanyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zitanga hariya mu gihugu ca Ukraine muri iyi ntambara. Ariko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zivuga yuko ibiganiro hagati y'Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagenze neza. Donald Trump akavuga yuko agiranira ibiganiro vyiza n'Uburusiya. Ubu rero bakavuga yuko barindiriye yuko Uburusiya bubishura ko bagiye kugira agahengwe k'iminsi 30, ndetse yuko bagiye gutangura kuganira. Ivyo biruko mu gihe intambara zibandanya ku rugamba, aho rero Uburusiya buvuga yuko bubandanya butera intambwe muri Ukraine, mu gihe Ukraine nayo ifise agace yafashe mu Burusiya ka Kursk. Aka gace rero Ukraine ikaba yaranze kukarikura, ndetse rero Abarusiya bikavuga yuko bariko bagwana bita kuibuye kugira ngo barabe yuko bofata ahantu hanini kugira ngo nibagenda ku ntebe y'ibiganiro baze bafise ico bashobora gushira ku ntebe y'ibiganiro, kugira ngo ntibave barekura intara basanzwe barigometse ko basanzwe barahometse ku Burusiya. Izo ntara rero zikaba zahometse ku Burusiya nyuma yuko Uburusiya bwari butanguje intambara bugafata intara nkeya, zintara zigera kuri 4 hariya muri leta ya Ukraine, maze izo ntara bakagira amatora yuko bazeguriye ku Burusiya. Ubu rero izo ntara zikaba zitwa yuko ziriko zitwarirwa mu Burusiya. Ivyo Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine atera utwatsi. Rero ibiganiro bikaba bitegekanije yuko vyoca bitangura inyuma yuko Uburusiya bwo kwemera ako gahengwe k'iminsi 30 kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Ukraine kandi bavuga yuko Perezida Vladimir Zelensky biteguriye gusubira kumwakira i Washington DC agiye kubonana na Perezida Donald Trump inyuma yuko ikiganiro bagiranye bwa mbere kitagenze neza, ivyatumye Perezida Zelensky ataguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bica bibera imbogamizi umugambi wari uhari wuko batera umukono ku masezerano yo gucukura ubutare Amerika yagomba kuri Ukraine. Turabashimiye mwese mwakurikiranye Burakeye yo kuri wa gatatu, tubipfuriza kugira ibihe vyiza naho ubutaha. Murakoze. Morning Burundi, Uburundi Burakeye.